Tuti bakunzi b'uruga bw'intara ya Gitega turabaramukijaho muri hose. Amazi meza ni kirumara mu buzima bwa kiremwa muntu n'ubw'ibinyabuzima kuko akoreshwa mu buzima bwa misi yose. Ivyo yashikijwe n'abatazanganikiye arongoye ishirahamwe rijejwe gutunganya igisata c'amazi meza n'amasoko ntanganguvu AREN. Kuri uyu wa gatatu Igitega mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro vyotuma igisata c'amazi meza gitera imbere aho umuntu wese aherereye. Nkuko musanzwe mubizi, amazi meza ni kirumara mu buzima bwa kiremwa muntu n'ubw'ibinyabuzima bwose, kanatsinda akoreshwa mu buzima bwa misi yose. Ni naco gituma n'umugambi w'igihugu ico bise Plan National de Développement du Burundi 2018-2027, eka mbere no mw'ihangiro ry'iterambere rirama ry'isi yose ODD 2030, igisata c'amazi meza gihabwa ikibanza ciza kugira ngo gishobore gufasha mw'iterambere ry'abene gihugu. Urwo ruganda rukaba rwahuje abajejwe intwaro urwego rwa komine n'abajejwe igisata c'amazi mu karere ko hagati n'ubuseruko. Ucivugo kivuga giti uruhara abajejwe abandi urwego rw'amakomine bategerezwa kugira mu gutunganya neza igisata c'amazi. Batazanganikiye amenyesha ko hibonekeza ingorane zitandukanye tuma amazi adashobora gusabikanwa bikwiye. Hano iwacu rero igisata c'amazi meza kirafise uno munsi utugorane dutandukanye. Hari aho tubona amasoko y'amazi adakingiwe bihagije, hari aho usanga amaze imyaka n'iyindi adapimwe ngo barabe neza yuko akwije akanovera. Hari naho dusanga inyubakwa zitafashwe neza, ugasanga ari ibigega vy'amazi ntibifashwe neza, ugasanga ari iyi miringoti itwara amazi nayo nyene ntifashwe neza ntikingiwe, mbere ugasanga n'amazi hariho ibice bimwe bimwe usanga aguma yisesa. Ibi rero bigaca bituma kumbure n'amazi adashobora gusabikanywa bikwiye. Bamenyesha yuko leta yiteguriye ico gisata. Avuga ko kandi leta yashize imbere ico gisata ari naco gituma batumiye abaheruka kugenwa mu mabanga kugira bamenye uko inzego zinyuranye zo muri ico gisata c'amazi zikorana, amategeko hamwe n'ishingwa ry'ibiciro mu bisagara no mu gihugu hagati. Bamenyesha ko ari n'akaryo keza ko kwibukanya ko inzego zinyuranye zo muri ico gisata c'amazi meza zikorana n'uraga umwe wese kugira basenyere umugozi umwe mu ntumbero yo guteza imbere ico gisata. Ku by'ukuri leta igisata c'amazi meza yaraciyumviriye muri uno mugambi wa PND, kuko uburyo butera buja muri ico gisata hari ihangiro yuko buzogenda buduzwa uko umwaka ugiye. Ibi bizotuma kumbure naho amazi usanga atarakwira neza bizoheza bigakorwa kugira ngo tuze turashobora gukurikira ibi vy'ibisagara vyiyongera, ibi vy'ibisagara bikura, mbere naho amazi usanga atarashika agashobora kuzohashika. Bibukanya uruhara rw'umwe n'uwundi, tukamenya ati mbega perezida wa regi kominare canke regi kominare akorana gute na musitanteri, mbega musitanteri akorana gute n'aba bahuza bikorwa baba bari mu ntara, mbega mu ntara hoho guverineri araheza agakorana gute n'aba bahuza bikorwa bo mu ntara, mbere abo bose bakorana gute n'ubushikiranganji be n'izindi nzego zose zibukomokako. Ikibazo c'amazi adapimwa neza, umuyobozi wa AREN yamenyesheje yuko bafise igisata gipima amazi, aho ahamagarira umuntu wese yogira amakenga vyerekeye amazi kwitura ico kigo kugira bayasuzume. Umusepeya hakagira uwo muri regi kominare, hakagira uwo ari we wese abona afise amakenga ku mazi azoheze adutumeko duheze dupime. Laboratoire dufise ubu irashobora gupima les qualités chimiques, turibaza ko zoja ko tukongera ko n'ibindi bipimo vyotuma tugira les qualités bactériologiques nazo, ariko ni intango tuzobandanya turayagura ku buryo ibipimo vyose bikenewe bizoza birakorwa atangorane. Ni laboratoire ije yiyongera ku zindi zari zihari, hari iyo muri AHAMER, hariho n'iyo muri Regideso, hariho n'izindi z'abikorera utwabo. Twebwe rero nk'urwego rwa leta dusanzwe tugenzura na qualité de l'eau, kazoba ari akaryo keza ko kugira ngo duterere natwe
muri ivyo bikorwa vyo gupima amazi.